Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'u Burundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka mumenyereye mu kiganiro Nyibutsakaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsakaranga TV. Murakoze cane. Uyu musi tugomba tugaruke kw'isi y'u Burundi. Isi y'u Burundi iramera, none muri aka kanya ico mvuga ni isi imera ibiterwa bita imyembe. Abakurambere bari baragiye barita intara z'u Burundi hirya no hino, ukumva ngo aha ni mu Kirimiro, ukumva aha ni mu Bututsi, ngo aha ni mu Mugamba. Uko rero wasanga hariho ibiterwa bihakunda, hakaba rero n'ibitungwa kandi bihakunda. Hamwe rero woca usanga igiterwa cose kigiye kiraterwa aho gikunda, arivyo vyogirira akamaro igihugu. Igitungwa bagishize ahantu gishobora gukunda, bikaba arivyo vyiza bigafasha abantu, kuko ugiye kugihadikiriza ahantu kidakunda bizogutwara inguvu nyinshi, usange nta n'umwimbu ugikuyemwo. Co kimwe rero n'igiterwa. Uyu musi rero ngomba ndabereke ukuntu isi yaho bita mu Nyarubere, ni muri komine Rutana, intara ya Rutana, ingene gikunda ivyimburwa bita imyembe. Muraza kubona yuko iyo myembe abantu itarinda no guterwa mu ndimo ngo ibagarirwe kurya tuzi n'ibindi biterwa. Hoho naho kimera ahantu hasanzwe hatari isi ndimwa mu gashamba, usanga camye imyembe myinshi cane. Reka rero mbanze ndabereke, hanyuma duce tubandanya. Murakoze cane rero, ako n'akarorero ndaberetse. Ugiye kuri uwo musozi uratangara ubonye ingene ivyo biti vy'imyembe bijojota imyembe myinshi. Mwarabonye ndabereka no mw'isoko ya Rutana ingene ubu hari imyembe myinshi, imyembe y'500 usanga atari mike, mu gihe tuzi yuko ubu 500 ata kindi kintu uhava ugenda ngo ugiye kugura coshobora kukuvuna inzara muri iki gihugu c'u Burundi. Ariko rero ugiye kuraba imyembe yoyo ntubura imyembe ishika kuri 5, kandi bakakongera. Mu gihe 500 usanga ari akavoka kuba kangana n'ikibutobuto ngaho mu Rutana. Ivoka ry'500 ni rito cane, utokwibaza, ukabona yuko n'uwo rigura kuri 500 ataco riza kumumarira. Ariko rero urabona yuko rero imyembe yoyo ari myinshi cane. Muri iki gihe rero iravunye inzara abantu batari bake, kuko uciye aho hantu usanga abagiye gukora, abavuyeyo bose bagenda barihereza ico gifungurwa. None ico novuga nuko rero nk'ubu turiko turagira imbonakazoza, tworaba nk'ico giterwa aho gikunda tukakirima gose. Harabonekana ahantu hari isi imeze nk'inyovu abantu batararima, maze rero bakahatera ivyo biterwa, hama rero n'igihugu naco kigaheza kikarondera isoko ryaho iyo myembe yoheza
igashorwa, urumva ko vyogirira akamaro igihugu. Uko rero ni gukebura abo babishoboye n'ababijejwe kugira ngo baze bararaba isi ibiterwa bihafata aba ari vyo rero baca bijukira, maze rero bigashobora gufasha abarimyi n'igihugu kikahatorera akoyokwe. None rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, reka ndabasezere, tuzoganire mu bindi bice vyo hanyuma. Ibindi biganiro ni vyinshi biriko biraza, nk'uko mumaze kubibona. Uno musi ndaberetse yuko hari ibiterwa bikunda ahantu kanaka, none twari dukwiye guca dushiramwo inguvu kugira ngo tubitere gose, ntihagire isi yaho ipfa ubusa bigume yicaye kandi hariho ivyari gufasha. Hari uduti tudafashe bokongeramwo iyo myembe, kuko canke hari abavuga imyembe, hari n'abavuga imyembe, maze rero bikazofasha abantu. Navuye twagiye turabona yuko hari n'ababitema bakabicamwo amakara, bimaze gukura bigasaza, vyogiye gusahiriza mu nkwi. None rero umwe wese yoba afise ico ashobora gukora, ico gikorwa nshikirije agifate mu minwe, maze Uburundi bwacu bubandanye butera imbere. Mwese ndabasezeye, mugire amahoro, mugire naho muba mwubahwe. Feliciano Bankunguka ndabasezeye, mukomere cane.